Shalom. Ndabakunda cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ndashishikare kubifurije ukwezi kwiza kwa 10 kuzabere kwezi ko matano y'ubuki. Muzabona ikiganza cyiza cy'Imana gikora ku buzima bwanyu. Haleluya. Muzabona neza y'Imana. Kugira neza ko Imana kuzace mu byanyu no mu banyu. Yesu abahezagire. Abatarageza subscribe muzayikore. Ijambo ry'uyu munsi riniri rero. Hariho amaverse atandatu nahisemo ko gusoma bavandimwe reka ndabifurije kino kintu ubimenyereze mu buzima bwawe kwatura ijambo ry'Imana. Ndasa kubabwira amaresultat dukura mu kwatura ibyanditswe byera. Ni umugisha ukomeye. Urashobora kuba uzi gusenga, urashobora kuba wisonzesha, urashobora kuba umara iminsi myinshi. Bene data ndeka ndakongereza kino kintu imenyereze kwatura ibyanditswe byera, kubivuga ku mugaragaro. Reka mvuga aya maverse nimba mbabwire resultat zo kwatura dukura mu kwatura ijambo ry'Imana ngene bya bitugendera. Reka soma uyu murongo wanditse mu gitabo cy'Abafilipi kana 13 haravuga ngo shobozwa byose numpa inkomezi. Imenyereze kuvuga shobozwa nande na Kristo umpa inkomezi. Shobozwa beneda iyo turiko twatura ibyanditswe byera. Haleluya. Abamarayika babari aho ngaho kugira ngo bashikane ico turiko turavuga. Yaravuze Yeremiya ngo Yesaya yaravuze ngo kurya imvura na sherege bigo bigatose tibisubireyo, niko n'ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye ico aritu. Shobozwa byose numpa inkomezi. Uwo ni nushoboza ni Kristo Yesu mwana w'Imana. Araryohirwa iyo ariko arumva watura ya majambo. Shobozwa byose na Kristo umpa inkomezi. Ijambo ririrukana ubwoba, bw'ubuzima, riraguha ubwiza, riraguha ijambo riraguhindura. Shobozwa byose na Kristo umpa inkomezi. Ubundi murongo Yesaya 41:10 aravuga ngo nagerageje gutoranya amwe mu maverse dushaka kuhagararaho mu buzima bwacu. Turiko turavuga ku buzima bwacu. Umva 41:10 aravuga ngo tutinye. Haleluya, kuko ndi kumwe nawe. Mwami Yesu ari kumwe nawe. Tukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo ko kugoroka kwanje. Murumvishe amajambo bene data declara vuga imenyereze kwatura ibyanditswe byera. Hariyo bamwe bashaka kubikritika bakavuga ibindi. Bene data ijambo twararihawe. Ijambo Bibiliya yaravuga mu gitabo cya Zaburi avuga ngo ijambo ryayo n'izina ryayo ngo yarabidugije abirutisha ibindi bintu byose. Imenyereza kwatura ibyanditswe byera. Umva tutinye, reka kugira ubwoba. Umva ngina avuze tutinye. Bwira icyo kintu kiko gutera ubwoba uvuge ngo ntabwo ntinya, tutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Tugira ubwoba ndi kumwe nawe. Tukihebure. Hari abantu Satani ateza ngemwe kwihebura, naragowe ntabi wacu ntabi. Tukihebure kubera iki? Kuko ndi Imana yawe. Tutinye kuko ndi kumwe nawe. Uratinya gute? Ni gutinya ndi kumwe nawe. Tukihebure kuko ndi Imana yawe. Kandi Imana yawe ishoboye byose. Nzogukomeza, nzogutabara. Haleluya. Mbere nzokuramira mu kuboko kwa kw'iburyo gukugoroka kwanje. Haleluya. Nzogutabara mu kwezi kw'icumi. Tutinye mu kwezi kw'icumi. Ntukihebure kuko ni Imana yacu. Nzogukomeza, nzogutabara, nzokuramira mu kuboko kwanje kugoroka kwanje. Amen. Yohana 3:16 aravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi nico cyatumye utanga umwana wayo kinege kugira ngo mwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Declara ko wahawe ubugingo budashira biciye muri nde ku rukundo rwa Kristo. Naramwakiriye, narahawe ingabire y'ubugingo budashira. Abaroma 8:28 haravuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe kuko yabigize gute yabigabiye.
ku bakunda imana. Hari igihe duhura n'akantu gatoya ugasanga kuri doga ku bakunda imana, ku bakunda imana ndazi yuko ku bakunda imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Umurongo wa nyuma 11 Matayo umurongo wa 28, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mubwire ko waje kuri yo, reka kuja kuba hano, reka kwirirwa nimuze mwebwe abarushe n'abaremerewe. Urarushe, uraremerewe, shaka umwami. Jamwe ijambo ryiwe atura, niho hari uburuhukiro, niho hari ugukira kwawe. Yesu aguhezagire. Reka ndababwira ijambo kwatura, declaration, kwemeza, gutangaza mu isi y'imwemu, mu gusenga wizeye ivy'Imana yavugiye mu ijambo ryayo. Iyo ndiko ndasengera mu ijambo ryayo, iyo ndiko ndatura amajambo yayo, haleluya, ko nshobozwa byose numva inkomezi, haleluya, ko nshobozwa byose numva inkomezi, ko sinshobora gutinya kuko ari kumwe nanje. Iyo ndiko ndatura aya majambo, mureke mbabwire resulta iba resulta kwatura. Ikintu ca mbere, umwansi atakaza inkomezi agatsindwa. Umwansi wawe Satani iyo yumva uri kuravuga ivyanditswe atakaza inkomezi agatsindwa. Kandi ndagusaba ntukazuvugira mu mwemu buke uzuvuga haute voix, uvyature, declare, uvuge ko magara meza ari umugabane wawe. Amen. Vuga ko imishago ya Kristo Yesu twarakize. Vuga yuko ibasha gukora ibirenge ivyo dusaba nizo twiyumvira. Vuga yuko inziza n'imbabazi bizokoma ku iminsi yose kubaho kwawe. Haleluya. Imenyereze buno buzima buraryoshe. Umva nubyimenyereza, umva resulta ya mbere, umwansi atakaza inkomezi agatsindwa. Aratsindwa, araburiyaja. Kubera iki? Ariko arumva ivyanditswe. Satani yaje kugeza Yesu, aramubwira ngo hindura umutsima, ngo umbigo rinoboye ryo hinduka umutsima. Aramubwira ngo biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima, atungwa gusa, ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Yesu yavuga ivyanditswe. Yavuga iki? Biranditswe. Icya kabiri, resulta ya kabiri iziva mu kwatura ivyanditswe vyera. Abamarayika batangura gukora, biteguriye gushikana ijambo uri kuravuga. Ni nkako iyo uri kwatura amajambo mabi, abadayimoni baraho biteguye gushikana izo nzozi zawe n'izo byifuzo byawe. Ndakwifurije kwimenyereza kwatura ijambo ry'Imana. Abamarayika baba baraho kugira ngo basoze icyo uri kuravuga. Reka amasengesho y'idini adahagaze mu ijambo ry'Imana. Reka amasengesho, reka kubaho ubuzima butawe mu ijambo ry'Imana. Ubu buzima bwarataye garanti. Ugomba kubaho wibitseho ibyanditswe byera, wibitseho ijambo ry'Imana. Haleluya. Iyo turiko turatura ijambo ry'Imana, abamarayika batangura gukora, babari baraho kugira ngo basohoze ijambo uvuze rihagaze mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu, ukwizera kwacu kuraduga iyo twatuye ijambo ry'Imana. Ukwizera kwanje kuraduga. Haleluya. Ndaduza ukwizera, shariza ukwizera mu gihe ndiko ndatura ivyanditswe vyera. Kwatura ijambo ry'Imana bituza ukwizera kwanje. Amen. Mwanditsi w'Ibrahima yaravuze ngo dushishikare kwatura ivyizigiro vyacu kuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Haleluya, haleluya. Teretse kubabwira ijambo hano kuri no channel byantangaje. Kwizera kwatura, kuzamura kwizera. Abrahamu ngo agiye kujya ku musozi wa Moriya, agiye gutanga Isaki, ngo yabwiye abakozi biyo ngo nimusigare hano, jewe n'umuhungu wanje tugiye gusenga, turagarutse. Ntabwo yigeze avuga ngo ndagarutse, oya, turagarutse. Yatumye kwizera kwe, ngo yarizeye yuko Imana ishobora kumugarukana nk'upfuye, naho yofa, ngo yarizeye ko Imana ishobora kumugarukana. Bene data, hari ibintu bipfuye iwanyu, hari ubuzima bupfuye. Imenyereze kwatura ijambo ry'Imana. Imenyereze kwatura ijambo ry'Imana. Cyakane, iyo twatura ijambo ry'Imana, ubuzima bushasha buraboneka mu buzima bwacu. Bavandimwe, iyo turiko turatura ijambo ry'Imana, ikinyoma kigenda kiva mu buzima bwacu. N'abatubonesha y'amaso y'umubiri bakabona ubundi bwiza bw'Imana ku buzima bwacu. Kubera iki?
buno buzima bwo kwimenyereza kwatura ijambo ry'Imana. Aravuga ijambo mu gitabo cyo mu migani ngo urupfu n'ubugingo bihagaze mu bubasha bw'ururimi. Haleluya. Urupfu n'ubugingo, twimenyereze kwatura amajambo y'ubugingo. Ubugingo twimenyereze kuvuga amajambo y'ubugingo. Tuvuge amajambo Satani ko ashaka kumva kuvuga. Vuga ibyanditswe byera. Deklara ijambo ry'Imana. Haleluya. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Aturakuhoraho rero mu ngeri wawe utazokena. Vuga kuko imbabazi ibyiza n'imbabazi biri ku buzima bwawe. Vuga yuko inyota yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana biganje. Deklara ibyiza. Vuga amajambo meza ku bana bawe. Atura amajambo meza ku muryango wawe. Atura amajambo meza ku gihugu. Atura amajambo meza. Vuga bene data, tureke kugenda n'abantu bavuga amajambo mabi. Yesu aguhezagire kandi aguhe umugisha. Reka ngusengere. Mwami, turagushima ko waduhaye ijambo ryawe, kandi iryo niryo jambo rigomba kuvugwa mu buzima bwacu, rigomba kwatuka. Ndatuye yuko inyota yo gusenga no gusoma ijambo ryawe biganze ku buzima bwacu. Buno buzima bwo gusengera mu ijambo, Mwami, buganze mu buzima bwacu. Ijambo ribe muri twebwe rigwire kandi rigwisha ubwenge. Urakoze Mana. Umuntu uri kuranumviriza arwaye, ndamusengeye ngo umukoreko, umukize, umutabare mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.